nta mugabo n'umwe yama atunganya ibintu vyose ategerezwa gukora, nta n'umwe ashoboye kwama bitunganya neza igihe cose. Kunanirwa birabaho, gutsindwa birabaho, kugira intege nke birabaho. Kuba bikugoye uyu munsi rero ntibisigura ko vyose bipfuye. Urugamba rurabandanya, dukomeze umutima wo kurondera Imana, wo guca bugufi, wo gusaba imbabazi no kubandanya tuja imbere muri vya bindi tuzi ko Imana itwitezeko. Nitwagumiza umutima kuri yo, izodushoboza ingo zacu zirame, zitere imbere, zishike aho Imana yifuza ko zishika. Imana ibahezagire. Shalom shalom kuba ariko baradukurikirana ni SSH.TV Seek and Save Humanity Burundi ikorera mu macentre ane: centre thérapeutique, centre de conférence, centre média na centre missionnaire. Amacentre yose akaba akorera hamwe kugira ngo yubake umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. SSH kabikorera mu Kinindo hafi yaho zitwa kuri kioske Sangwe, ni epfo y'ibarabara ku ruhande rwa Kinindo. Uyu munsi imbere ya Kameha turafise umutumire, turabahaye kazi. Murakoze cyane. Ndanezerewe kubana namwe kandi nizera ko Imana ibana natwe muri iki kiganiro. Ego cyane, murakoze cyane. By'ukuri twizera ko tuza kuronka vyinshi cyane, tuza kwakira vyinshi mwashoboye kudutegurira. Ariko imbere yuko tubandanya, imbere yuko twinjira muri birebire, reka dusabe ko muri uno mwanya tubasabe mu dusengere gati imbere ko dutangura ikiganiro amace tubona ko tangura. Murakoze. Mana yacu, muvyeyi mwiza, muremyi w'ibiriho vyose, turagushimiye kubw'uyu mwanya, umwanya mwiza wo kuganira ivyubaka imitima yacu, ivyubaka ubuzima bwacu, bikubaka n'imiryango. Turaguhaye kaze mu kiganiro kugira ngo uganze, urongore ivyiyumviro kandi uvugishe, uvugane n'abantu bawe. Uriko arabikurikirana wese agira ico akuyemwo ciwe kimugirira ikimazi. Byose tubishize mu minwe yawe ngo biganze kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Uje tuza kuganira vyose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. 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 Murakoze. Kumbure hariho bamwe bashobora kuba babonye irya mbere canke batari bamenyereye cane, murashobora kubidondora? Ego, murakoze. Nitwa Cher Niyonizigiye, niyo mazina yanje. Nkaba ndi umwigisha, nigisha mu makaminuza ivyigwa vy'uburongozi n'ibijanye navyo. Ariko kandi ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, ndigisha ibijanye na Bibiliya, idondoramana, teoloji, hamwe n'ibijanye n'ubuzima rukristo. Nibaza ko ari no muri iyo ntumbero ndi hano muri iki kiganiro. Yego cyane, murakoze ku mwidondoro. Bigaragara ko mufise ibitari bike vyo kudusangiza kugira ngo tuze kumva twagukiwe mu buryo bwose. Dutangura kino kiganiro cacu, topic tuza kuganira k'uyu munsi ni mbega umushinga ntahe mu rugo ni igiki abereyeho. Novyiza kuri iyo topic canke ico kintu tuza kuganirako muri kino kiganiro cacu, hamwe n'umutumire dufise uyu munsi, nizera ko tuza kuganira ibitari bike. Dutangura tuvuze umushinga ntahe mu rugo ni igiki twotahura? Subiye inyuma gato ku mwidondoro, ndubatse, ndi umugabo, mfise umugore, hanyuma Imana yaraduhezagiye iduha abana batatu. Ni ukuvuga ko iruhande yo kuba umugabo ndi n'umuvyeyi. Hanyuma rero ngarutse kuri iki kibazo, mbega umushinga ntahe, wamwise umushinga ntahe, ariko reka nanje twashobora no kumwita umugabo. Ayo majambo barakunda kuyakoresha mu buryo butuma rimwe rishobora gusubirira irindi. Ariko kenshi uyu mushinga ntahe biba bijanye n'inyifato yiwe mu kibano, ingene ari umuntu yitaho ivy'ikibano, amatati n'ibindi. Rero Imana ikirema
yaremye abantu bari uburyo bubiri, umugabo n'umugore, hanyuma irashinga ko bazobana. Ni ukuvuga ko umugambi canke ukubaho k'urugo tubibona biva mu kumana yo nyene ubwayo, niyo yashinze urugo rwa mbere. Rero muri urwo rugo harimwo umugabo n'umugore, kandi iki ni ikintu gikomeye naho umenga ni igisanzwe, kuko murabona aho isi igeze uyu munsi, hariho abashaka gusubira guhi insiguro urugo ukundi, mugabo mu vy'ukuri urugo Imana yashinze ni umugabo n'umugore. Aba bantu rero uko ari babiri bagiri hamwe, barafise igikorwa Imana ibitezeko mu mubano wabo. Hanyuma tugiye mu idonido hakabaho rero n'ivyo dusanga biri ku ruhande rw'umugabo. Imana yavuze ko umugabo ari wazoba umutwe w'urugo, kazoba umurongozi w'urugo, ni ukuvuga akaba ari we agira kimwe twita iyerekwa mu mvugo y'ikirundi, akaba ari we afise iyo ariko aratumbereza urugo, ariko akabikorana n'umugore wiwe, kandi bagakorana nk'umugwi, ntibibe vya bindi vy'abantu umenga bariko baranyinyurana. Umugabo rero arafise iryo banga canke ico gikorwa co kuba umurongozi mu rugo, ariko ivyo vyose akabikora nk'umuntu ari mu mugambi w'Imana. Ntazana uburongozi bwe bwo kwikwegerako, bw'ubukunzi bw'inda, kugomba kwiyorohereza wenyene, bwo guhonyanga abatwara, abarongoye. Ategerezwa kubikora mu buryo Imana iyo nyene yategetse ko uburongozi bwiza bukwiye kumera. Kuko imbere y'uko umuntu aba umugabo n'umuntu, hanyuma Imana ikiri mu muntu yavuze ko imuremye kugira ngo aganze ivyaremye. Ariko uravye muri uko kuganza, Imana yagumye yerekana ingene yipfuza ko aganza. Nico gituma ugiye usomye muri mu itanguriro igice ca 2 umurongo wa 2:15, Imana ngo Adamu yamuhaye itongo, ikimutegeka kuririma no kurizigama no kuribungabunga. Aha turabonamwo rero ukuntu Imana yaremye umuntu kugira ngo aganze, ariko aganze nk'uko Imana ibishaka. Kuko naho yabimuhaye ngo abiganze, turabona ko yagarutse ikamwereka canke ikamubwira ingene akwiye kubikora. Rero tubizanye mu rugo iri jambo riguma rikora. Umugabo n'umurongozi w'urugo niwe mutwe w'urugo, ariko ingene akora ico gikorwa agikora yisunze uko Imana nayishaka. Aha haca haza ikindi kintu bita urutonde rwo kuganza, la hiérarchie de l'autorité. Umugabo araganza mu rugo, ariko nawe hejuru yiwe hari ukuganza kw'Imana. Ukuganza k'umugabo rero kuba kwiza iyo nawe akorera munsi y'ukuganza kw'Imana. Iyo bitagenze bityo, yego nivyo twovuga ko aguma ari umurongozi, arashobora kuba ariko arakora ibikorwa vy'uburongozi mu rugo, mugabo akavyonona kubera atakiri munsi ya kwa kuganza kw'Imana. Nico gituma rero ndabishize hamwe novuga ko tukiri ngaho gato, ego ako kantu mushobora kukasubiramo neza mugatanga umuco kuriko, uburyo umugabo aganza neza ari munsi y'ukuganza kw'Imana. Ego igituma umugabo kugira ngo ashobore gutunganya ivy'urugo neza akeneye kuba ari munsi y'ukuganza kw'Imana, ni ukubera atakimeze uko yari ameze igihe Imana yamurema. Umugabo yarononekaye co kimwe n'umugore n'uwundi muntu wese ari kuri iyi si. Icaha caragize ingaruka mu muntu. Kimwe mu bintu bigaragara ku bantu bafise ububasha bwo kuganza ni umutima wo kwikunda, ni umutima wo kutiyumvira abandi, ni umutima wo kwikwegerako. Iyo rero umuntu uwo ari we wese atariko arakorera munsi y'ukuganza kw'Imana, kamere kiwe niko gaca kamuganza, kandi iyo kamere kamuganje bitera ingorane abantu arongoye. Kugira ngo rero umugabo ashobore kuba umutwe w'urugo mwiza, bisaba ko agendera munsi y'ukuganza kw'Imana. No kuvuga autorité, kuganza kw'Imana kukaba hejuru yiwe, kukaba ariko yisunga, kugira ngo mu vyo akora ntahava asanga ka kamere kiwe ariko kaganje. Kuko kaganje urugo rurononekara. Kandi ni ntambara abagabo bose bakijijwe, reka tuvuga bakijijwe nibo turiko turabwira, bategerezwa kwama bariko baragwana. Kuko murabona n'ijambo ry'Imana riravuga ngo
ni murongorwe na mpwemu yera niho mutazokora ivy'akameremere kanyu kipfuza. Iri jambo risigura yuko n'igihe tuba twarakijijwe akameremere kacu kagumamwo nikazimangana, kuko ajya amajambo intumwa Paulo yandikiye abantu b'i Galatiya bari abakristo. Rero iyo hatabayeho kwiyubara akameremere karinjira, kandi iyo kinjiye kakaganza karavyonona. Naha rero nariko ndavuga ko umugabo yahawe kuganza mu rugo, ariko kugira ngo aganze neza bimusaba ko nawe ari munsi y'ukuganza kw'Imana. Uko yubaha Imana niko aba umurongozi mwiza mu rugo, uko atubaha Imana niko avyonona mu rugo. Murakoze gose, vy'ukuri ndumva ko ico kintu nizera ko buri muntu wese gishobora kumufasha bivanye n'urugezo aba arimwo, kugira ngo ibintu ntibirushirizeho kononekara, ahubwo birushirizeho gukira biciye mu bumenyi bwagutse nk'ubwo. Mbega inyuma y'uko umuntu ashoboye kumenya, ashoboye gutahura kino kintu, dushoboye kuja mu nshingano canke mu vyo umugabo nawe mu rugo aba akwiye gukora, ivyo navyo mubivuga kwiki? Aho twoba tugiye rero gatoya mw'idonido. Iyo dusomye mw'ijambo ry'Imana turabona ko Imana isaba umugabo gukunda umugore wiwe nk'uko Kristo yakunze ishengero. Hariho ikindi kintu intumwa Paulo yavuze ko yandikira Timoteyo, avuga ngo uwudashoboye gutunga abo mu rugo rwiwe ari nyuma y'ubutizera. No kuvuga ko muri bwa burongozi Imana yaha umugabo hariho no gutunga abo Imana yamuhaye, umugore wiwe n'abana, kumbure n'abandi bo baba batunze muri uwo mwanya, ariko bihera ku mugore n'abana iyo abo bantu baronse umugisha wo kuvyara. Rero reka dufate ibi bintu bibiri. Umugabo ategerezwa kwitwararika imibereho y'abo Imana yamuhaye, imibereho y'urugo, imibereho y'abagize umuryango. Nico gituma mbere nsubiye kwa Adamu, Imana yabanje kumuha itongo kugira ngo aronke aho azokura ibitunga Eva n'abana bahavuye bavyara. Iki rero kirasigura igituma umugabo w'umukristo adakwiye kuba umunebwe. Umugabo w'umukristo akwiye kuba umuntu w'umukozi akoresha itongo Imana yamuhaye. Iryo tongo rishobora kuba ari impano afise, canke ivyo yize, ubumenyi afise, canke ubuhinga yize, akazi afise, canke umurima, ikintu cose gishobora gutuma aronka umwimbu umushoboza gutunga abiwe. Umugabo w'umukristo n'umuntu ategerezwa kwitwararika ko abiwe bafise ivyo bakeneye, ntibabeho bataronka ivyankenegwa kandi ahari. Aha ndiko ndavuga mu gihe atangorane yabaye. Turazi ko bishobora gushika umuntu agatakaza akazi, umuntu akamugara, umuntu akagwara, ntashobore gukora. Ivyo nivyo twokwita ibihe bidasanzwe, situation spéciale. Ariko mu bihe bisanzwe umugabo muzima aritwararika urugo rwiwe. Iyo aronse amafaranga, umugabo mwiza ategezwa kuyakoresha yiyumvira inyungu z'urugo rwiwe, atiyumvira ivyiwe gusa. Nico gituma ziriya ngeso usanga abagabo, ndiko ndavuga badakijijwe cane cane, bikundira kuboregwa, kwifata neza bonyene, ugasanga ivy'abana, ivy'amashure y'abana umenga sibo babibazwa, ingene umugore n'abana babaho kamenga ntibibaraba. Birya bintu ni bibi cane mu maso y'Imana. Umugabo yubaha Imana, umugabo w'umukristo akwiye kuba umuntu akora mu buryo bwose bushoboka, atavyaha abanje gukora, akaronka igitunga urugo, kandi ubwo butunzi aronse akabuzana kugira ngo abiwe bamererwe neza. Ica kabiri ni kimwe nari nahereyeko, ugiye mw'idonido ry'iri jambo ryo kuganza k'umugabo, harimwo gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze ishengero. Iki rero kiragoye kurusha kirya nahereyeko. Umuntu arashobora kugira umwete wo gukora, kaba umuntu yitwararika urugo rwiwe, ariko tuje ku gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze ishengero, ni ikintu gisaba gushobozwa n'Imana ku rugezo rwo hejuru cane, kubera coco kiranyuranye n'ingene umuntu ameze, kiranyuranye n'ivyo umuntu kumbure ababona ahari. Gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze ishengero bisigura kumwitangira nka kurya Kristo yitangiye ishengero. N'urukundo ruri mu kwitanga, ruri mu sacrifice. N'urukundo ruri mu kwiheba ku neza y'umugore wawe. Ivyo rero bisaba kunesha gose akameremere, kuko akameremere nako kimwe mu bintu bikaranga no kwikunda. Ntidushaka kwitangira abandi muri kamere kacu,
ahubwo dushaka ko abandi batwitangira, nivyo bitworohera. Rero aha dushaka kwitangira abandi ariko ntidushaka ko batwitangira. Dushaka ko abandi batwitangira, ntidushaka twebwe kubitangira. Eka ndakizane mu burongozi, kumbure niho coroshe kubona. N'abarongozi bake iyo hateye ingorane bemera guheba inyungu zabo kugira ngo bakize abo barongoye. Abarongozi benshi iyo habaye ingorane baheba inyungu zabo barongoye kugira ngo bashobore kugumana izabo. Nuko akamere k'umuntu kameze. Ariko mu burongozi nk'uko Imana ibushaka mu rugo biracuritse. Umugabo niwe ategerezwa guheba inyungu ziwe ku neza z'umugore wiwe. Nta sacrifice umugore ku bw'inyungu ziwe. Aha rero n'ahantu hagoye, ari naco gituma noca mbere ndanabifatanya n'ijambo navuze kare. By'ukuri kuba umugabo, gushobora kuba umugabo mwiza bijana naho ugeza mu kuba umukirisu mwiza. Aho ugeza mu kubaha Imana birafise ukuntu bica bigira ingaruka kuhugeza mu kuba umugabo. Uko umugabo aba afise agatima ko kugarariza Imana, niko bizomugora gukunda umugore nk'uko Kristo akunda ishengero. Mu yandi majambo, aho umuntu ageza mu gukunda Imana harashobora kugaragaza aho azogera canke aho ageza mu gukunda umugore. Cane gose. Nico gituma burya iyo turiko turaganira n'abakiri bato babaza ibibazo, nomenya iyo tuzokubakana mwiza gute, ikintu nkunda gushira imbere ni umutima wo kubaha Imana. Umutima wo kubaha Imana. Kuko nta muntu n'umwe ashoboye gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze ishengero atabishobojwe n'Imana. Gushobozwa n'Imana navyo bivana nawe naho ugeza kuyubaha. Imana iriteguye kudushoboza, mugabo umwete dufise kurondera Imana, kurondera gukora ibiyihimbara, nivyo bituma ubwo bushobozi bw'Imana bushobora gukorera muri twebwe. Ivyo bintu bibiri rero bishize hamwe, umugabo akunda umugore nk'uko Kristo yakunze ishengero, akongera kandi akaba umugabo yitwararika imibereho y'urugo rwiwe. Aho rero ubudomye urutoke kuco Imana yiteze ku mugabo w'umukristo mu rugo. Tuvuye muri vya bindi vyo muri rusangi, uburongozi, umutwe w'urugo, tukavyinjiramwo no gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze ishengero, hamwe no kwitaho imibereho y'abantu Imana yamuhaye, umugore n'abana imbere y'ibindi, hanyuma abandi nabo bikaza mu nyuma. Tukiri kuri ico c'uburyo yitaho imibereho yaba Imana yamuhaye, dufatiye ku nyifato canke dufatiye ku twovuga mu rurimi rw'igifaransa twita caractère, dufatiye kuri caractère yoba afise we, ni gute caractère iza kugenda gukontribuwa ikintu kanaka mu muryango kugira ngo bamwe bari munsi y'uburongozi bwiwe bashobora kuba borohewe cane canke bashobora kuba batorohewe? Ego, iki kintu uvuze wise caractère canke uko umuntu ameze, canke ngira ngo twona cita imero y'umuntu, aha niho hahagaze washaka kwa kononekara k'umuntu. Kuko mu kuntu tumeze harimo ivyiza n'ibibi. Harimo ivyiza n'ibibi bitewe nuko ibibi biterwa nuko twakozwe ko n'icaha. Icaha caratugize ko ingaruka mbi. Kandi sindiko ndavuga ivyaha vyacu, niko ndavuga icaha muri rusangi caratwononye mu mero yacu. Hariho abantu bafise amanyama, hariho abantu bakarenza, muri uko kukara ugasanga no gutukana baratukana, hariho abantu bagwana, hariho abantu basuzugurana, hariho abantu babanebwe. Ivyo bintu vyose ufise kimwe muri ivyo muri wewe, muri kamere kawe, kizogira ingaruka mbi kubo mwubakanye, ku bana bawe no ku bandi bantu bose bakwegereye. Ariko kandi naho icaha catwononye, nticaduhinduye abantu babi 100%, nticatugize amashetani. Hariho ivyiza umuntu agifise muri we. Hariho abantu biborohera kwihangana, hariho abantu bumviriza neza, hariho abantu niyo yashavuye canke yababaye adacagwana, ashobora kuvuga ikimubabaje mu rufasoni, ugasanga ivyo navyo ni ibintu vyiza biza bigira ingaruka nziza ku rugo. Rero aho bigoreye naha,
umugabo wese kuko ari umuntu yakomotse kuri Adamu afise uruhande rw'ivyiza mu kuntu ameze akagira n'uruhande rw'ibibi. Uru ruhande rw'ivyiza reka dufate ko ari wa mugabo agenza buhoro yumviriza naho yoba ashavuye adaca turagara. Umugabo ameze gutyo mu rugo rwiwe habayeho amatati usanga vyoroha ko ayo matati atoregwa inyishu atanduru zibanje kuvuga, atakugwana, atagutukana, atagushwana kubaye. Kandi ico ni ikintu ciza kuko birakingira abana iyo umugabo n'umugore bafise ivyo bapfa kandi ntibishobora kubura, ariko bakaba abantu bashobora kubivugana batabanje kugwana, birakingira abana kuko hariho abana bakurana ihahamuka traumatisme kubera basanze umuryango bakuriyemwo wamamwe intambara cari nk'ikibuga c'intambara imisi yose hakama uruhagarara, abana badatahura ivyo ari vyo ugasanga imitima yabo yarakomeretse. Urumva ko uwumeze gutyo rero bizomufasha kuko urugo rwiwe ruzobamwo induru nke, naho hobaho amatati azohera neza. Ariko uwutameze gutyo dufate nk'ubu nawe w'umugwanyi, ibintu vyose yumva ari guca asimbira ko agakubita, urugo rwiwe ruzokwama rubamwo induru, ruzokwama rubamwo uruhagarara, kandi urwo ruhagarara ruzobabaza umugore, ruzobabaza abana, kumbure n'uwundi muntu yoba hari cane cane nk'abana, bizobagira kwingaruka mbi. Rero aha hantu nta numwe mu bagabo bose bari kwisi, nta numwe aharengeye. Twese uko tungana turafise ibitugora tukagira n'ivyo dushoboye. Kuri uruhande rero rw'ibitugora niho navuze duca dukenera rero kuba abantu bubaha Imana cane, bazana kamere kabo bakagashira imbere y'Imana, bakarondera inkomezi z'Imana kugira ngo babeho mu ntsinzi ku kameremere. Kuko bitagenze gutyo urugo rurononekara. Hanyuma ikindi no kongera ko ahantu ucishamwo gato nkavuga no ku mugore, kuko iyo umugabo afise intege nke bikora ku mugore. Ariko kandi burya n'umugabo nawe aba akeneye kwihanganira intege nke z'umugore, kuko umugore nawe ni kiremwa caturutse kuri Adamu co kimwe n'umugabo. Nukuvuga urugo n'abantu babiri bafise ivyiza muri bo muga kandi bafise n'intege nke. Rero hatabayeho ukwihanganirana muri ubwo buzima, urugo ruca rugorana. Kwihanganirana, gusengera, gufashanya, gushigikirana, guhanurana, ivyo byose birakenewe kugira ngo vya bibi biri muri kamere zacu ntibize gusambura urugo. Umenye uti umugabo wanje arakara, none rero ko akara reka nabe ingene dushobora kwengengana tubane, kumbure mu kurindira ko ashobora kunesha uko gukara kwiwe. Since ngira uko ishavu rigize nkuko bavuga mu Kirundi. Nukuvuga aho umwe agize intege nke uwundi akamusama, nuko urugo rwubakwa. Ubundi uvuze ngo kugize intege nke nanje rero ncangira uko, nta rugo mushobora kubaka. Nahahagaze rero wa mutima wo guca bugufi no kubaha Imana kugira ngo niyo utsinzwe ukubaha Imana kuwo mwubakanye nako kugusame nawe bigufashe kwigarura kugira ngo urugendo rwo kubaka urugo rubandanye. Dusimbiye gatoya kugwaruka ruriko ruritegura kuzogira ingo nziza zinezerewe, mbega vy'ukuri nicaye kintu canke n'ivyo bintu nka bingahe bashobora gutangura kwimenyereza ubu kugira ngo bize bikunde ko bazogira ingo nziza? Okay. Ngira ngo ivyo gukora ni vyinshi mugabo hariho ibidashoboka kuko burya hariho ibintu bimwe bimwe umenyera ku kibuga. Kuko ntuburamenya n'uwo muzokubakana, hariho ivyo uzokenera kubivanye n'uwo mwubakanye. Ariko muri rusangi ikintu ca mbere umuntu aba akeneye kugira ngo yitegurire kubaka urugo rwiza no kwimenya wenyene, kwimenya akamenya ivyiza biri muri we, ivyo ashoboye kugira ngo azoshobore kubishimangira gose no kubikorera ko gose, ariko kandi akamenya n'intege nke ziwe. Kubera nabonye kenshi mu kubaka umuntu yiyumvira umugore mwiza, umugabo mwiza, kugira ngo urumva umenga ubwiza bw'urugo umuntu ategekanya kubaka abushira cane cane ku ngeso nziza z'uwo muntu bazokubakana canke ku kuntu ameze, akibagira ko nawe nkuko womenga we nta ruhara azoba afise mu kubaka urwo rugo. Iyo rero umuntu aguma afatira kuri uriya wundi gusa akibagira nawe ivyiwe, arashobora gusanga kumbure yaronse washaka n'umuntu afise izo ngeso nyene nziza yashaka, mugabo ingeso ziwe mbi zigatuma wa wundi bimunanira naho yari afise ingeso nziza. Rero
aho gushira inguvu kuri uriya muntu, jewe mbona uriko aritegurira kubaka urugo yoshira inguvu kuri we, avuga ngo ni ibiki biri muri jewe bishobora gutuma urugo rwanje nzokubaka muri kazoza ruhungabana, izo ntege nke mfise n'izihe, agatangura guhangana nazo hakiri kare kugira ngo naha atoba umugororotsi nyene yuzuye 100%, kuba ubizi biragufasha kumenya ingene wifata, kandi kuba waramaze gutangura gukorera kuri izo ntege nke urondera ingene wozigabanya amakari canke wozikosora, navyo nyene biragufasha. Hanyuma ica kabiri ni ugushira imbere umutima wo kwihangana no guharira no gutahura umuntu mu ntege nke ziwe, kuko hari ikintu abubatse bakunda kuvumbura baramaze kubana, akavuga ati umuntu tubana aratandukanye n'umwe narinzi ngo niwe tugira tubana. Umenga tutarubakana, tugitegura, tukivugana, tukiganira ivy'urugo, ukuntu wari umeze uyu munsi si kumeze. Kubera mu bihe vya fiançailles hariho ibintu vyinshi mudashobora kumenya, nta mwanya ukwiye mumarana, niyo mubonanye muba mwabiteguye, no kuvuga umwe wese aje yiteguye gushira imbere ibituma aboneka neza. Ariko iyo mumaze kubana hariho ibintu umuntu aba atashoboye gushira habona, kumbura bishaka, hariho ababinyegeza nyene babibona, uwo mwubakanye rero atangura kubona. Kubera rero ibintu bimeze gutyo, ni vyiza ko umusore canke inkumi akomeza ukwihangana no gutahura muri we, kugira ngo agabanye vya bindi vyo kuvuga ngo ndabaye déçu, donc ivyo nari niteze sivyo mbonye, kuko mu vy'ukuri ico ni ikintu tudashobora gukwepa, kandi kurya wewe ubimuvugako, no kuvuga bigenda impande zose. Uko ushobora kuvuga ngo ndatangaye sinarinzi kumeze gutyo, niko nawe umunsi umwe azobona ikintu kuri wewe nawe avuga ati nanje sinarinzi kumeze gutyo. Ariko ikiba kiriko kiraba nuko ico umuntu ari cose kiba kiriko kiraja habona. Umuntu mwabanye rero sujya wari uzi igihe mwari mukiriko muravyitegurira gusa, n'uyu muri kumwe, no kuvuga harimwo vya bindi wabona cagihe n'ibi bindi wabonye mu nyuma. Ibi bindi rero ubona mu nyuma kubera ubutabizi, biragusaba yuko uba ufise umutima wo kwihangana no kwakira uko kuri, ukavuga uti aha rero turi kumwe, intege nke ndazibonye, ibisigaye no kumenya ingene tubana nazo mu buryo butuma urugo rwacu rudasambuka. Ntuce usimbira, ntube wa muntu umenga uguye mu mazi, ntiwumva ibikubayeko. Hariho n'abaca batangura kwicuza ngo iyo menya ngo ntitwari kubana. Ivyo ni ibintu bibi cyane ku muntu w'Imana. Warasenze, Imana yarakuro, ahubwo ni wowe wabaye mu mutwe, ngira ngo wabaye nk'abandi bavuga ngo amaso akunda ntabona neza. Wihaye igicapo kitari ico c'umuntu. Komeza umutima rero wo guharira, utahura ko umuntu ashobora kunanirwa, ko ashobora kugira intege nke, kugira ngo nivyo bikenewe ko uharira uwo muzoba mwubakanye ico gihe ntibizokugore, uzomuharire, kandi umutahure, ntumubikire umutima mubi, ntumubikire inzigo. Uwo mutima wo kwakira umuntu mu ntege nke ziwe no kumuharira no kumutahura urakenewe cane gose. Ica gatatu novuga ukiriko aritegurira kubaka yoshira imbere, no gukomeza umutima wo kubaha Imana muri we, kugira ngo ejo ashitse mu rugo hakagira ikintu kibaye kikagaragaza intege nke ziwe, ntaca asimbira hejuru yisigura, jewe nikomeze uzontunga gutya, nkuko womenga izo ntege nke n'ibintu vyo kurata. Ni vyiza ko umuntu yimenyereza guca bugufi imbere y'intege nke ziwe, imbere y'ivyaha vyiwe, agasaba imbabazi, kandi akarondera ingene yobinesha. Ntabe wa wundi yamaze gutanga imihoho mu vyaha, yumva umenga hariho abameze gutyo, uyumva yo kumvisha uwo bubakanye, jewe rero utanyemeye ukunyene meze, urashaka wigire, ukamenga ariko arakekeza uwo bubakanye. Oya, intege nke n'intege nke, imenyereze kuzemera, kuzemanga, gusaba imbabazi no kugwana intambara yo kuzinesha. Ukoze ivyo bintu bitatu, urashobora kubaka urugo rwiza. Tugarutse gatoya kububatse turiko turavuga, hari ikintu mwacishije muvuga ngo aho umuntu ageza mu kubaha Imana hangana n'urugezo ashobora kuba ariko mu kuba umugabo mwiza mu rugo canke kuba umugabo akunda umugore wiwe. Mbega ku
kuba bari badukurikiranye baba bariko baca mu bihe bitoroshe, ugasanga hariho ibintu usanga mudahuriza ko n'uwo mwubakanye, ugasanga hariho ibihe bitameze neza usanga bihari mu rugo, kandi akavuga ati vy'ukuri ndafata imyanya yo kubana n'Imana nkasenga canke ndagerageza uko nshoboye nkasoma ijambo, ariko mbona umengo ntibiriko biragenda neza nkuko nari ndavyiteze. Naye majambo mushobora kubwira umuntu nk'uyo kumbure ko kumutera intege canke kumbura ikindi kintu kanaka mu gihe bishika ugasanga umuntu ariko aca muri ivyo bihe? Mu buzima mu vy'ukuri ivy'urugo turabifatanya cyane n'ubuzima muri rusange, kuko urugo ni igice c'ubuzima, ni igice kinini washaka gitwara ibindi, ariko ubuzima buragutse kurusha urugo. Mu buzima rukristo, muri experience chrétienne, hariho ibihe ducamwo nk'abantu b'Imana vyo gucishwa bugufi, ububi bwawe ikabushira habona, kugira ngo ugabanye ivyo bintu vyo kwirata no kwibaza ko usumba abandi n'ubwibone mu buryo bw'impwemu, utahure kuyikeneye, usubire hasi, uyitakambire, uyirondere. Kandi uko kuyirondera ntikube kwa kuyirondera ko gucisha ko wiruka, bubu buzima usubire ku rutonde rwiza. Ijo rero nivyo nibaza ko bishobora gushikira umuntu uwo wariko uravuga, avuga ati jewe ndagerageza, ndasenga, ndasubira, ariko ntibiriko biraza nkuko nashaka. Igihe cose Imana ikunze ko intege nke zawe zija habona, ukagerageza kugwana nazo mu buryo nyene umenyereye, ukabona ntibiriko birava mu nzira, ico Imana ibiriko irakubwira, ibiriko iragutumira kuyegera kurusha, ibiriko iragusaba guca bugufi kurusha, kuba hafi yayo kurusha, guhagarika kubakira icubahiro cawe ku bugororotsi bwawe, kwizigira Imana, kubaho utahura ko atacuri Imana ikuyemwo akarenge. Uko gucishwa bugufi rero burya turagukenera, kuko harya Imana iranezerwa cyane no kubona turi hafi yayo, turiko turayirondera, kurusha kutubona turi kure yayo turiko twirata ko turi abantu bakomeye, kuko harya tuba duhagaze nabi. Umuntu rero ari muri ivyo bihe, ikintu no musaba nukongera ko iyindi ntambuko muri ivyo ariko arakora. Uriko urasoma ijambo ry'Imana kandi ni vyiza, naho utobona iryo jambo riciye rigira ico rihinduye muri wewe buno nyene, ntiburi kintu risiga muri wewe. Ijambo ry'Imana n'urubuto rutabora, bandanya ivyo bintu uri kuriga, iryo jambo uri kurasoma ntiririko rirapfa ubusa, naho utobona ivyamwa buno nyene. Urasenga, komeza ubandanye usenge, ariko nimba bitariko birahinduka, urashobora kongera ku yindi ntambuko, isonzesha. Kandi ntugire vya bindi vyo kwisonzesha kubera kumbure aho usengera bafashe iminsi yo kwisonzesha. Fata ingingo wowe nyene uvuga uti Imana ndashaka kuza imbere yawe kubwiye ingorane mfise, shaka ncishe bugufi umubiri wanje nisonzeshe nzi imbere yawe. Urondera Imana, uduze inkomezi zo mu buryo bw'impwemu muri wewe, kugira ngo inkomezi zo kunesha umubiri zigwire. Nimba naho nyene bidakunze, uretse ko bizorohera gukunda, ni ikibazo c'umwanya gusa, bivana no ko umuntu abigumyemo. Urashobora no kurondera abantu mugwana intambara y'impwemu, umugwi w'abantu 2, 3, 4, mbere bashaka ushobora kubikorana n'uwo mwubakanye, mukabisengera muri hamwe, ukamwatura izo ntege nke zawe, kugira ngo nawe agushigikire, agufashe mu gusenga. Hari n'abavuga bati urashobora no kurondera abandi bantu bo hanze y'urugo, bivanye n'ico kibazo ico arico, kugira ngo musengeranire, mumere nk'abafatanya amaboko muri iyo ntambara urimwo. Ibi bintu bikoze, naho intsinzi itoca yihuta buno nyene, ntibishobora kugenda gutyo nyene ata kintu bihinduye mu buzima bwawe. Kuko mwibuka ico nariko ndavuga mu gutangura, burya ikintu gikomeye kuri twebwe nuko tuguma hafi y'Imana, kandi Imana ntaco biyitwaye kutihutisha inyishu cane, iyibona ko umenga hamwe tworonka inyishu twoca twisubirira muri bwa bwibone nyene, tugaca dusubira kwirata nkuko umenga ntidukeneye Imana. Imana iyibona ko tugikeneye kuba hafi yayo, guca bugufi no kuyirondera, iritondesha iyo nyishu kugira ngo nawe ube urafata uwo mwanya wo kurondera Imana. Erega burya kuba umukirisu
si ikintu kijanye no kuba umuntu akomeye, ni ijambo rivuga ngo ubucuti n'Imana. Ntaco twoba turiko turashikako tubaye abakomeye mu vy'impwemu, ariko ubucuti bwacu n'Imana buriko burononeka turiko turaja kure yayo. Ku rundi ruhande ntaco bitwaye naho twokora bike mu bwami bwayo, ntituba abantu bazwi, ntituba abantu bavugangwa, ariko turiko turayegera, turiko turaba hafi yayo. Ivyo bintu bifise agaciro cane mu maso yayo, nico gituma iyo bikenewe iratwiyegereza mu gushira habona intege nke zacu, kugira ngo tumaramare duce bugufi, uko guca bugufi kutugarukane kuri yo, kandi ntituze turi abantu bihuta nk'uko umenga n'ibintu vyo kubipa ndose ivyo nkeneye nca nirukana ibandanirizo. Oya, Imana ikeneye ubu bucuti bwo kwinjiranamwo nayo tukanywana. Rero nivyo novuga muri rusangi, bandanya uzobona ivyamwa, bikenewe ongera ku yindi ntambwe n'iyindi. Murakoze cyane by'ukuri uburyo mushoboye kudusangiza ku bijanye n'iyi topic twari dufise. Tutera tuja ku musozo turangiza kino kiganiro cacu, ku bashinga ntahe bashobora kuba badukurikiranye, dufatiye muri rusangi, na yahe majambo kumburiye kubatera intege dushobora kurangirizako mu kusozera kino kiganiro cacu? Ndavye ingene abagabo bategurirwa kuba abagabo mu mico y'Abarundi, abagabo b'Abarundi biratugora cane iyo hari ikintu kitugoye mu rugo. Turi abantu binanira gose kugumana kwa kwiyumva nk'abantu bashoboye iyo hariho ibintu biriko biratugora mu rugo. Muri vya bindi Imana itwiteze ko, vya bindi abagore bacu batwiteze ko, vya bindi abana bacu batwiteze ko, iyo hariho ikitugoye biratugora cane. Rero nashaka kuvuga ijambo ryo gutera intege. Nta mugabo n'umwe yama atunganya ibintu vyose ategerezwa gukora, nta n'umwe ashoboye kwama bitunganya neza igihe cose. Kunanirwa birabaho, gutsindwa birabaho, kugira intege nke birabaho. Nashaka ntere intege abagabo kugira ngo iyo uri mu bihe nk'ivyo vyo gutsindwa no kunanirwa no kugira intege nke, ntiwemerere Satani ko agufatira aho nyene guce wakira ko wananiwe, vyakunaniye, atavyo uzoshobora, atacu umaze. Hari n'igihe usanga ufise n'umugore washaka nawe nyene aca gutukira muri ivyo nyene, agaca gusuzugura, ugasanga noneho aho kugufasha abandanije akubabaza. Nashaka mbwira umugabo wese ariko aranyumviriza, nibisanzwe kunanirwa kuko turi abantu, kamere karacari muri twebwe, turagira intege nke, hariho ibintu bitugora rimwe na rimwe bivanye n'ingene umuntu ameze canke bivanye n'ibihe umuntu aciyemo. Ariko ntuze wemerere na rimwe abantu canke Satani ko bagutuma uca wiheburira muri ivyo bintu ngo uce ubiheramwo. Turi ku kibuga c'intambara, umusoda muzima iyo akomeretse arahaguruka akabandanya urugamba. Kandi burya abasoda batsinda urugamba, batsinda la guerre, baba baratsinzwe ku mabataya mwamwe. Nta gisoda na kimwe cegera gitsinda intambara kitigeze kibura abasoda. Kuba bikugoye uyu munsi rero ntibisigura ko vyose bipfuye. Urugamba rurabandanya, dukomeze umutima wo kurondera Imana, wo guca bugufi, wo gusaba imbabazi, no kubandanya tuja imbere muri vya bindi tuzi ko Imana itwitezeko. Igikorwa kiracabandanya, ntibiherere harya vyakunaniriye. Haguruka, igira ku makosa wakoze, rabaho vyakugoreye, uheze ukosore, kugira ngo ejo ntuzosubire gutsindwa na za ntege nkenyere za gutsinda hirya y'ejo. Ibisigaye Imana iyo yaduhaye iki gikorwa kitoroshe co kuba abagabo, irazi intege nke zacu, irazi aho tugeza, nitwagumiza umutima kuri yo izodushoboza ingo zacu zirame, zitera imbere, zishike aho Imana yipfuza ko zishika. Imana ibahezagire. Murakoze gose cyane, Imana ibahe umugisha. Turabashimiye cyane ku mwanya mwashoboye kuduha, turabashimiye cyane kuri ku byo mwashoboye kutuganiriza. Turumva ko twashoboye kwakira bitari bike. Twizera ko n'abadukurikiranye bashoboye kwakira ibitari bike, gutahura bitari bike, kandi twizera ko bizogira impinduka muri buri umwe wese. Twibukanya ko ari SSH.TV, kumbure naho utaha. Dushimiye gose umutumire ashoboye kuduha akanya k'uwo munsi
Imana ibaho umugisha cane. Ego murakoze cane namwe Imana ibahezagire. Ego nkuko twatanguye no gusenga, reka dusabe umutumire wacu hano aturangiriza no gusenga aca dusozera ikiganiro cacu. Ego turagushimiye Mana yacu, wewe ugera ibihe ukaduha ibihe vyo kuganira ku vy'ubuzima rukristo. Tugushimiye kuri uyu mwanya n'amajambo twaganiriye, usengeye umuntu wese yakurikiranye ano majambo n'uwuzoyakurikirana wese ikindi gihe, kugira ngo umugirire neza, umuvugishe, umuganirize, umwigishe, umwe wese bivanye n'ivyo arimwo, maze abantu bawe bashobore kubaka ingo nzima ziguhesha icubahiro kandi z'amahoro, ziri mu buzima, zitambamwo uruhagarara n'induru. Mwami urakoze cane, bisenze vyose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen.